ndumiwe ariko ko wabishatse ko bibaho koresha umwanya ko washatse kandi ko vyongera kubaho iyi ni incuro ugira kabiri je magaze imbere ya kamera ndiko mvuga ivyawe kandi si n'ububeshi ni wavuga ko ndiko ndakubeshera naho muta urabizi yonyene ubwiwawe ijya myaka ukuntu duhendesha ngo akaprimusi kamwe utuzanira akabombo ngo yagutuma bomu urumva ngo uzotwicarika hamwe ngo tuzanire envelope uno musi sivyo ndimo kandi Hello guys, muramutse cyane mwiriwe kuri micros nyinshi media muri kumwe na Misaso yice Mariso nyuko bisanzwe turabugauzo kuma tubahereza ibintu bimeze neza ibintu bitagase kandi bitarimo inzigo na nkeya inyuma ya kamera kumwe na Bobo Vanchi umukameraman ariko aravyitoramo neza muri no miss ariko nkurira image zitandukanye n'izabandi bamenyesha makuru bace muri INYISHU media kubera ko hari impamvu hari kibazo twifitiye si kibazo kuri twebwe n'INYISHU ariko ni ikibazo kubacita ikibazo kukuri nukuri kuri mwe nukuri ikibazo kuri nyine ikibazo uyu muhungu nibazi ko atabwa mubonye ngaha uno munsi twongeye kuba kumwe muri kuri no ncuro no musi ndabona kumenga ibintu bimeze neza mbona n'inkova ari nyinshi none sinzi inyuma yaho narabonye ikiganiro bakoze na papa mudogo wiwe gikomeye harabaye akavuyo keshi hagati yakoresha umwanya ndetse no na sebuko no kwitanga sebukwe wiwe canke se umukobwa se umugore akoresha umwanya umusore none umunsi naho konzi ivyo navyo wasavye nabikoze vyifashe gute ivyo no munsi navyo ino munsi ivyo ni nagahomera buno yambo kwanza yambo meze neza wapisi cyane gose Yesu ashimwe canke salamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh vuga amen amin okay uno munsi no hari kibazo cyane uyu munsi ikibazo je kinzanye nga nkabangarutse kandi imbere y'INYISHU za media ngo kugira ngo umuntu atunganye ikintu uyu munsi ntabwo nje kandi gushita ngiyakoresha umwanya ngo nuko ngo yatwaye mushikanje atanga nari nibagiye hamachi mamanda nawe ivyo mbarira kandi bikorere kuno munsi sizubira kumana muca pembeni mutano munsi urabe tuguma kumwe ndakuraba amaso kuyandijisho kurindi impanuro burya ngo bigobeshe kumva bene ivyo ho azoba mara ahubwo urumva rero ikintu kinzanye uyu munsi sukuvuga ngo nje kandi kugaruka gushita kingakoresha umwanya ngo duterana amajambo ngo ndamubwire yuko ngo ari imbwa ngo yatwaye mushikanje atankwana saracari imbwa ntarareka kubimba byukuri ndakugije ukuri kugeza n'isaha sindamwemera no baracari imbwa akoresha umwanya kuko je ntarakora ico nifuza uri kuravyumva umunsi yakoze ico cyo nkeneye akaduicubara mu muryango mbega kijya cubara avuga ngo tuni tumwubaha urumva byari narakoze ikiganiro kandi benshi barakibonye ndiko ndavuga yuko koresha umwanya ataco yimariye koresha umwanya ari imbwa atwaye umukobwa wacu nta nkwano ariko dukangisha ngo ameta civile eta civile niki mugenzi ko watwaye umukobwa mwijoro umutwara gikubi nk'imbwa aje make yarekejwe n'imibu niko babivuga yamutwaye nk'imbwa mugaje umaze gushikiwe hari anye papa mudogo yarishikiye ubyiwiwe avuga ati ko kuko papa wanje arashaje we niyo genda kandi kuburanisha ngo ibintu nk'ivyonye ngo kugenda kuraba ngo ibintu byabaye mu miryango ngo nuko batwaye mushikanye ngo nta nkwano batanze papa wanje avuga ati je ko nisaziye nkiri maze kugera mu zabukuru reka genda murabe papa mudogo wanyu we aranabishoboye azobibafasha nubwo ari umuntu akunda gufata amasafari cyane ndamubwira ikibazo cyahabaye gushika kwa koresha umwanya wakihashika ntiyarazi kare ibiganiro ariko arakora kumbe no koresha umwanya ikintu yagiye guhendesha abantu yafasha afata amakamera arahata ngo kugira ngo bigaragare urumva agiye kwicarika famille agiye kubashira hamwe kugira ngo ibintu bitungane we kumubwiwiwe yagiye avuga ati wagiye kubishira ahagaragara kugira ngo basikoresha umwanya yitahura ubwiwiwe abantu gusa ntibakeme ikiko kirahaba kuko nakoresha umwanya ubwiwiwe yari yaranse yuko ibi bintu bitogaragara mu bantu ariko ko wabishatse ko bibaho koresha umwanya ko washatse kandi ko vyongera kubaho iyi ni incuro ugira kabiri je magaze imbere ya kamera ndiko mvuga ivyawe kandi si n'ububeshi ni wavuga ko ndiko ndakubeshera naho muta urabizi yonyene ubwiwawe ijya myaka ukuntu duhendesha ngo akaprimusi kamwe utuzanira akabombo ngo yagutuma bomu urumva ngo uzotwicarika hamwe ngo tuzanire envelope uno musi sivyo ndimo kandi mugabo hajya rero mwavyonzingwe muyisanga mu gikwa cayo mwigira ngo mufise ngo imiryango natwe dufise imiryango bro kandi ntuzoje ushaka kwikangisha abantu ngo ufise ngo uri kumwe nabo urumva rero ndakubwira ukuntu byaje bigenda papa mudogo yarishikiye avuga ati agiye kubicara kugira ngo atunganye ibintu bigenda ahagaragara basi bitahure avuga ati je koresha umwanya nyimba natwaye umukobwa wanyu nta nkwano basaba imbabazi canke inkwano zositanga uwundi munsi asaba imbabazi gusaba imbabazi sinavyo bikihari yamaze kutuburira indero ico ni kigira kabiri yatwaye umukobwa wacu best ukirengaho nyakana kwaze gato ukirengaho nyakana kwaze ikibazo kimwe none nk'ubukoresha umwanya cyavuga ati rero uwo mukobwa muri ko murantukira kuva no mwanya nino saha tora umukobwa wanyu nimujane muhira mutegekanye kinama ico dutekinganije none muhira harabuza aho yoja ega ubusindi ko ndira kandi gukoresha umwanya atanye inkwano ashaka reka gutanga izo nkwano ariko je ikintu nkeneye kwanza yubahisha umuryango wacu abanze kwanza tahure
nakoze ikosa natwaye umukobwa wabo ni kuki nanjye ndiko ndabazanira ko abantu baza kubatukagura ubwo ni mu mwamusohotoye basha yiturije no ku musotoye niwe yabitanguye kuko ndiko ndarabajya ama poster rika postinga ku media bicako ivyo si ibintu byo kuvuga nk'umuntu afise ubwenge ije ni tabiri muvugisha kuko bari umuntu yitahura umuntu ashira ubwenge hamwe ahantu hatuje yari gufata nk'umuryango basi akatwicarika akavuga ati je ko natwaye umukobwa wanyu ndatahura narakoze ikosa kuvyukuri ndabinginze reka basi mu biki kiringo ngiye kubikora uko muzobishaka ndabizi neza yuko namutama nahagira ngo arakaze yari kumwumviriza akamutahura ariko mugiye yaciye ashaka gutangura guforcing ibintu uko bitari umugore wawe ngo araryoshe je nzoguma ndarigaruka kiryo jambo reka ngo yaramwose kandi none oya ni nacyo kintu n'uno munsi je nagarutse kandi ndiko ndavuga reka ndakubwire ntidushake kunyoteza abantu tutarashika ku ntego y'iki shika ku ntego uko umugore we wanyararyoshe uko yose ibere uko yose amabere yo jewe nduze ko muta rero jewe ntavyo kugwana birimo aho bigeze sinyene kandi ibintu by'amajabo muzamunzanira sinyene jewe ntavyo kugwana birimo gusa je hunyuriye ko kunyuruka bica bikugora jewe ntungereranye n'iryambwa ntuzenya wawe bofre wawe reka tuyagive iwacu jewe sinobimbwa n'umuntu w'umugabo ma uzenge wobimbwa uri umugabo umaze gushika kuki wewe je byazoshaho ni vyinshi nije nazanye akabare ka mbere mu Kamenge kabadariza mu ingurube bofre wawe niho yama twumvikane sivyo ivyo sivyo turimo ntituri ivyo mbwira gusa no kumuntera ubwoba tubishira habona naho ndakuvyurira ivyawe urazi ivyo wanje ntibivyuka mu ivyo wanje nshobora kuvyuka kuko birugaye vraiment birugaye cyane kundi umuntu ndamutware buke buko kwabaye ariko ushatse kuduga ngo shiki no hejuru nakoresha umwanya vyatanguye uko nyene yaritonze ariko sindakubeshe kuvyukuri nyimbo ubona yuko nawe ugomba kurujamwe ururangure runo rubanza urujemwo ufise n'agatwe gakora jewe ndarurangwe nusha ndarutse nako je ndarugiyemo uwoduza akanyaro yoba makofe utakwiswa makofe ingumu oya rindi tuvugane ikigani vyatuze reka tuvuge ivyatuzanye ngaha ibindi bizoza mu nyuma nese nicumvika tuvyubahirisha kandi usubira kunduga kuko ndakuduga ko niwabishaka unduze ko kunyuruka bisha kugora wowe kunduga ko nisa mugo kunyuruka bisha kugora okay bimeze gute rero ivyo no munsi vyafashe tubirere ivyo munsi rero ikintu ngarutse kandi kuvuga ndakwinginze nubwo uri kushaka kubitwara ukunyenguza n'amajambo sivyo koresha umwanya afise ngo nawe nyene ngo abiyiwe ngo afise imiryango reka dukangisha ngo ni journalism yiwe urumva afise umuntu nyimba ngo ni Weston yibona ngo niwe ngo amukorera kira kintu bro kubaho maze guterura icuma rimwe kabiri ntuzoce wibona ngo urigangi hari abandi bantu barabagangi kurusha baruciye nubwo uraza bagangi na mana akubise sivyo we turimwo urumva papa mudogo yarashitse aricari ku muryango mushikanje wenyene shankare wenyene aravuga ati kuvyukuri inkwano zari zikenewe kandi kuvyukuri naje ndavyemera ko nagiye gikubi kandi urumva no kumunyuranya ari yamunyuranije bivuga ati yamushimuse mu bisanzwe yabaye bumyibe ni gisuma rero papa mudogo kuba wegiye bariko barayaga ntiyarazi ko ari ibintu biri hehe imbere ya kamera biriko bica ku bantu ikiganiro caragaragaye ejo yaragishizeho ingene yafashwe nabi mu rugo iyumvira icambere uri mwikosa ryo gutwara umukobwa w'abandi ucuza kandi no muri ndikosa rigira kabiri ryo guteza umuntu aza gukubitirwa mu rugo rwiwawe vyitwa ngo nisobe ko wawe mutoya ngira ngo je ndahashite nka bofre wiwe uyu munsi woho ngira ngo nagahuzu kanatabaguritse je ndakubwije ukuri nawe akije umuriro kandi hajya bavyonzingwe nandi ngarutse kandi nongera gutumira igira kabiri ugende ushikire koresha umwanya cyangwa ushikire ntuze Stone je ntizoba turi kumwe nje na wewe ntituzoba turi kumwe ni washaka ko vyoroha uzogende ucake koresha umwanya ubwiza ukuri bijya bintu uri kurakora si byiza menya yuko uri umuntu ukeneye kuba ufite agaciro tahura ivyo urimo koresha umwanya umuhungu w'abandi wagiye none je ndi bofre wiwe nishikiye basi tuyage kugira ngo tubitunganye aca mamagarira abandi bantu kugira ngo dutere induru muri make wagiye nko kugira mwumvikano hageze amakofe yabaye menshi ngo muri megera rero baca bashaka ngo bazane ibintu vy'amakofe niyo mpamvu je n'umuntu acabagaya baracari imbwa ujya muhungu yagiye avuga ngo koresha umwanya ngo afise amafaranga ngo afise ngo ibiki n'ibiki ngo ariko baduhendesha etat civile ngo baranditswe muri commune kwandikwa muri commune bisigura iki izo nkana tasizo ari nazo bo reka nakwaza ikibazo kimwe hanyuma tushobore kurangiza ivyacu jewe ico ntumye nzoshobora kugishikana woshobora kushikiriza papa wawe tukavugana uwo mu aya masakuru no mwanya uwishatse ko ndamugushikiriza cero mugushikiriza ariko umviriza papa wanje nawe ibi bintu tuba dukora oya jewe tuyaga ibi bintu kabije tuba dukora ku mamedia ngo ashake kuyerekana papa wanje arashaje uno munsi aracafise abandi bantu ashobora gutuma
nawe nyine mukeneye ko no guhuza na papa mudogo no muguhuza nawe mukiyagira mbo jewe ikintu nkeneye ni kimwe jewe nta kamera nzozana ba sivyo sindiko kandi ngaruka kuri ico kintu kuko icambere mushikanje yamutwaye nkimbwa ako niko gasuzuguro kariko karagira gute majama ke yarashimuze niko ndavyumva yamutwaye nkimbwa ako kabara kagaya gayishije umuryango ikigira kabiri agenda kandi kuzana ngo abantu ngo niwe boza kuduhangara ku miryango kuki atemeye gushiramo agatoki wiwe na rujya rumogi gwamaze kumusazisha ari mu kugwa hasi ngira ngo mu gutambuka agenda yuna mu kukunye jere vyonye ndabikubwiye nkawe we vraiment ushike umushikire umwicarike kandi nta n'impamvu yuko nzoshikana nawe kandi kwakoresha umwanya ahubwo we gihari genda kwakoresha umwanya n'ubu nyene ndabigusavye ushikeyo urondera umuntu yitwa Stone umwicarike umubwira ati mugabo bijya wigira bijya wikina amatavu ujya muryango ntuhangagwa twe niduhangagwa mu bisanzwe ariko ushatse ko duhangarana turaguhangara vraiment kandi ntiwozana ibintu vy'uburofa ngo biki nibiki kuvyuko rero twebwe nta bantu b'ibintwara umogi nta bantu duba dushaka bashigikira gukoza kukotsi k'abajama kakoresha umwanya haba ngo baze ngo bareko batuzanira ibintu vy'amajambo jambo kubw'ivyo rero je ndashimiye n'abariko baratwumviriza kwanza batahuye kwanza ikintu je ndiko ndashikako twe ubu nisingishaka kandi izo nkwano singishaka izo nkwano ahubwo je ikintu ushaka atuicubahiro kwanza mu muryango atwubahisha kuko ni atwubahisha natwe tuzomwubahisha nukuri kwimana akoresha umwanya wowe nugira ubwoba ni washaka kutwubahisha natwe tuzokubahisha mugani ni washaka ko tubigira birebire ubandanya wibona kuri gangster akabiri nka kintu zera nka kinyoni bakuye kamubi nka kumukubuzo uri mu kugwa hasi umenga ni nkoko bamoye ubu je nta n'ubucuti tugifitaniye je nawe sawa okay best umubabaro ufise ko ari mwe cyane reka ndakubaza ibibazo biri vyonyene hanyuma duheze ceshika aho ugomba ubu muri no mwanya neno saha nka wewe n'umuryango nkuko mwicaye ikintu saba cambere ni gikina amajamo menshi musabiye ikintu cambere je no saha tumaze kwanza gukoranya n'umuryango kuri koresha umwanya byiwiwe je ndibaza ngira ngo nyimba wari wantahuye neza nabivuze sino bisubiramo kuko ikintu cambere je nifuza umviriza icubahiro kihabe atahure ko yakoze ikosa cyo kibaye cya kabiri ica gatatu aza niyo nkwano reka ravuga ica kane agende yandikwe eta civile ica gatanu akore mariage n'umugobwa wacu mushiki wacu ibi ni yabikora naje zokubahisha ikibazo kende gikurikira woba ukunze jewe kubwi wanje cenda kunze ndi mu rukundo utegekanya gukora mariage cyangwa utegekanya gucikiza je ntegekanya gukora mariage hamwe vyoshika bikanka wowe wishize mu gishingwe cyawe nk'ubu ari musaza w'umukobwa mukundanye ariko araza kukubwira ibi bintu wowe vyifata mu gute nka wewe no musore ukoresha umwanya ari je byonye ndikoresha umwanya mugaje sino wanabikoze ngo ni kubwura umogi nisho nta kibazo sinabikoze ngo ni kubwura vyashitse ugura mu gutarunyoye gusa bigashika wokuri jewe arinza ashika akishikira ubyiwiwe cene mwumviriza hanyuma ivyashaka nkabimukorera je aho no banamaze gukora kabugabo simbona yuko hari ibindi no hava mbesha ngo njino canke ngende hari murakoze koresha umwanya uno munsi aho uri hose hamwe uvuga ati roje ko bigeze muri uno mwanya ndabona kumenga muri ko mundemekana ibintu urugo simwe mugubaka ni wagubaka agaca avuga ati sawa rindira kasubira kuvuga nda kwatsa makofi uravyumva rindira bese reka mvuge sawa basi nta kibazo sawa uravyumva agaca avuga ati roje umukobwa wanyu no munsi ndamubahaye nkakoresha umwanya twara umukobwa koresha umwanya regara deja no mustar cavuga ati umukobwa n'umutware nirondera kandi kademo woca umurongora wewe woca umurongora twebwe uriko tuzanira ubustane mu miryango woca umurongora wewe ubustane nibwo burongora uriko tuzanira ubustane kuri mama giye woca umurongora none no yoza muhira nyimba ari bijumba kabijya ikibazo kiri he uriko tuzanisha ubustane nibwo dukangisha kuri mushikanje wewe wozunyikangisha ngo nuko ufise izina ngo riswingi jewe oya jewe ndakaze kumusumba koresha umwanya jewe koresha umwanya ntavye ntuzayombwira bobo izimirize kamera hanyuma jewe ndashikira kwa koresha umwanya rakimubwiye kandi vyambwira ndakwambagana imubwire ikindi naco ucuma papa we twivugane uko ari gewe sanga ibi uri kuravuga uri kurabesha atarukuri wewe wase ko mumanzo mwironderera nibagende none birabiri nyene vyagenze vyakurikiranye papa sawa nta kibazo ne papa ega papa mudogo umenga n'umwaro umugi ndiko namuraba rego umenga ari ukuntu yizanira ibintu by'ubugangi yiduza hejuru nyimbukeneye yuko mu nyishu media bakubura mu minsi 3 nyimbukeneye ko mu minsi 3 mu nyishu media nako batakoze kugira ngo bandoge vyarasi turakuvunagura kandi uzovunika n'amabande bazoshirako no kwa muganga uzogenda sindakubesha nyimbu bishaka rero bibandanye aha ndahejeje kandi ntana bayi wenda nagutumye genda ukora ivyo niba washaka ko n'ubujama je nawe bubandanye genda ukora ico nshaka kandi ndagiye
urazi peti yangu jewe nama witeze ko muzokubita jewe niho gutuma imbwa kurahura uravyumva je muzonyegera ndagukubi sibobwe mugomba kundoga gusa abamfitiye uburozi ni benshi ari nabo fasa amadepa abari deplace baradugiye bari ngiye kuroga jewe sindogwa je nje murabo ndoga nkarira ndumiwe